aha ibintu byisha amateka menshi cyane sivyo ego sans comprendre ikintu ndiko ndakuharize uri sûr ko uwo mugabo mubona comme si atakibazo na kimwe gihari ugaca ukirukana umugore then umugabo mugaca mufitana ku rutugu vous êtes des amis uri sûr cyo kintu kuri cyo kintu ngo cyahaje bagure nje kubwiwanje mon point de vue ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwese aherereye bakunzi ba Tarsis of Ministry TV nkaba ndi ngaha kugira ngo dusangire ikiganiro. I think murabona ko magatiwe n'abasore beza cyane tugira tubazanire deba iryoshe cyane muze kubona natwe muraza kumva byinshi turabakunda cyane. Basore beza ndabahaye ikaze mu bwami bwa Tarsis of Ministry TV. Rakoze reka mbere uburyo bwanje ushobora kwidondora abakunzi ba Tarsis of Ministry TV. Okay, je akazina ni Olivier. Yowafu. Akazina kiwanje ni da Tazira for TV. Okay, bakunzi rero dukunda. Sujet tugira tuganire kuno munsi. Ni sujet iri un peu tabou. Ariko murazi ko mu Kirundi bavuga ngo utaramunda ugatarura ibibozi. Genre tugira tubivuge byose. Then ubu rero ndi kumwe n'abahungu no ko tumwe n'abahungu nta mvugo namwe turi kumwe. Ce que je fais no kumviriza seulement na kindi. Abahungu beza akazo shaka kubibayiza. Suppose ko mufise abagore siko nk'ubu bishitse ugasanga umugore wawe aryamanye n'undi mugabo mu nzu wokora iki? Ndahewe nk'ubu bishitse asanga umugore wanje aryamanye n'undi mugabo. Yes. Bon, en fait, c'est byovana sinzi ariko nico gihe iyo bishitse uragerageza uburyo bwose ibintu byisha kuko ushiwe twagwa n'agashavu ubwo nyene kuje no kuvuga ngo uri oblige gutanga n'ishavu nivyo uri oblige hari igihe usanga bakoze ikintu kibi cyane bivanye n'ishavu. Buri umuntu wese ndabizi ntituresha buri umuntu wese ishavu ni ngombwa bien sûr ni ngombwa ishavu kandi ishavu ryashavu nyene ryashavu kabisa navuga ati umuntu hashavu Olivier gata de suppose ko akoreshejwe n'ishavu qu'est-ce que tu vas faire akoreshejwe n'ishavu mboje ku ruhande rw'iwanje ndibaza yuko kugira ngo sinice byinshi no mureka umugabo akagenda aratubeshe ubavuganje mama ikibazo kwishura ndakora yi urabona biragoye bivuge bashe n'ubivuge ndabizi ni mu bivuge biragoye madame wanje nataye umwanya nja gutereta akagira ko tubana tuzumva kumwe akarenga ko bwiwe nyine akazana undi mugabo mu nzu sivyo sha Nishu ndishaka kuvuga navuze ko gerageza kuba kure yatawe aho kweli kugira ngo controle nani emotions wanje madame muzi wanje yaza arahumva nk'ibwisha uhinjira cyo nico kintu cyambere sivyo yoba yirukanye mbaze gatoya mbega umugore wamufatanye n'undi mugabo biremeye kugabura imitunga kugira ngo ngire divorce
je pense think no shaka kandi byemera c'est ça eh nibaza ko biteme nibaza ko icaha ca mbere conye nibaza ko icaha conye c'est ça aho rero nshiki ubwi wanje madame navuga ati nkora sinyoyayo nta byinshi umugabo nawe ntumire umugabo ntakosa afise umuntu mwamikanye impeta kugira ngo yimvire kugucamaza n'undi mugabo sha umugabo nta ngorane nimwe afise kuko abure turazi ko bagora cyangwa abakobwa barabagora zirabizi ariko jusqu'à ce que acaza mu nzu wubatse umugore yamugoye gute oya asa je umugabo nubaka tangorane nimwe afise ivyo swat wewe kuri wewe umugabo nta kintu kimwe wamubwira rero wafata umugore ukamubwira ati taha nta mugabo gashumureka kigira amarira umugabo ahubwo je kugira ngo namushimire bashima vuga ati cyahari abanaguhe gamba umwiki cyahari abaguhe ugende kuko rega umugore wari wayagusuzuguye aho yakweretse ko nyine atacu warafa wagira iki iza cyo wambwira ko cyahari bagira iki nuvuga cyahari abaguhe ugende none rega ari ibyo byo ntatemeye cyase Edward uri kweri ko sure rega ndabisi kuri madame wawe nuko mutumva iyo angaje kubaka avuga ati yewe nubwo ntarubaka se iyo angaje kubaka rirago kugira ngo muje imbere y'amategeko imbere yo kwa padiri bavuga ati biremewe byose n'amategeko namba cyo mu bintu byinshi birebire cyangwa kuva muri fiançailles kuva umunsi wa mbere muproposa akavuga ati ndabishaka kugenda uko nuko mukagera mwubaka hahaci ibintu byinshi amadega menshi cyane sivyo ego sans comprendre ikintu ndiko ndakuharize uri sûr ko uwo mugabo mubona comme si atakibazo atakeza kimwe gihari ugaca ukirukana umugore then umugabo mugaca mufatana ku rutugu vous êtes des amis uri sûr cyo kintu kuri cyo kintu ngo cyahaje baguhe nje kubwi wanje mu pedovi nakubwiye ati wewe cyahaje baguha kabyawe nyine hanyuma ugiye umugabo wanyeretse ko nyine cyata none genre byemeye ko tinari madame jovuga ati nawe madame ndabona yuko nyine wabonye yuko atacho mazi atizere yawe ndabwiye umva ndakubwire ufite ibyo uri kuravuga nica kintu nakubwira cyo kugabanya ishavu nica kintu nakubwira cy'ishavu kubera ko urumva wewe wona mutorukana mujana kumusorera ukamubwira ati ingoma guha akantu bisigura yuko ako kantu ntiwo ukamuhaye ngo kubera ukuntu ahubwo ni rya shavu ryowe rigutumye wiyumva mu ishavu turashira ku umugabo rega ishavu ndashaka ku umugore wanjye sivyo mavuga ati naje ko navuze yuko uwo mugabo vraiment no mureka akagenda sivyo iyo ari muri yamvu kugira ngo nirinde bibi byinshi nokora kuko turamaze kumva uburoro bwinshi bumaze kuba kwivyo bihe ego andana nkeka ego aho nyene nyiraho nyene hariho Jean Mino Misi kuri ku marezo sociaux twarabonye umugabo afatiye kundi mugore then bara sapapu utamuntu gatabira ibibazo urumva bamuciye sex muri mwe ko babiri icyo nta muntu yagikora oribye sha urumva kubikora nicyo ririshavu nakubwiye sibyo wena ubikoze egire vre uba wimaze uri kuravuga ati jerekana bikore bwa nyuma rishavu kandi revre mu bushavuye kandi cyane ko birababaje ariko si ubikoze urazi yuko nawe utashabirira ngaho nawe utegereza kugira ingaruka niko kuntu yenda kugira niko kuntu umuntu ashobora gukora ikosa kuvuga ati uko bigenda kose ndabizi ko kino kintu nakimukorera biza kungirira ingaruka mba ariko mafu ikibanda nk'umuti ma question niyo mwebwe hari uwabikora genre mu gihe c'ishavu nyene cyashaka gukora ke aha Absolument nokora kabisa bon yogi wanje en fait ni kimwe twavuga cyo kontwara inoze ishavu erega uwo mugabo yavuye akaza kwinjira mu inoze mu rugo rw'undi mugabo cyangwa yatwa wundi mugore wundi mugabo atari cyabwenge n'ikicucu muri ivyo bijya reka tukonte ko ari kicucu sivyo kuko umuntu ava yiwiwe akaja mu rundi rugo rw'undi mugabo
ku mugore wundi mugabo uravyumva reka dufate ko ari ikijuju rero umugore nawe umugore nicabwiye canke n'ikijuju umugore ikijuju umugore ikijuju gusumba idebe no kukimana umugore ni idebe gusumba kwe nakubeshe kugira ngo uri umugabo ndamwereke neza na neza yuko nta ikijuju nkawe aha wokora ugize nk'undi mugabo nawe umuntu aguciye sex tegeza urashobora gupfa ushobora utegereza gupfa kamene none gashagwenya apfuye sivyo umuntu uciye sex apfuye umva uzo kuba werekanye ubuhanga we ntazo nishavu bro nishavu gusa reka nawubwira nuzo werekanye ubuhanga ufise uramureka kabaho akabona yuko wowe ufite umutima usumba wiwe sivyo ikiri naco kigira kabiri nuko uwo mugore afite umugabo afite undi mugore par exemple afise abana je maruri giharuro cyabasigaye inyuma umugore umugabo ndasohoka urinze wiyumvira ntubushavuwe uri soko wowe ushobora gukontrola colère yawe jusqu'à ce que uyumvira c'est ça très loin comme ça ninya nuzenya ico ni cigwa bo iyo basi navuga ko cigwa atari bose bashobora gupresisa si je ubwiye ndashaka kwibira ku bantu basigaye inyuma est-ce que ni afise umuryango nkamuciye sex acapfa none amaze gupfa abandi bana bazobaho gute numva yuko ubutaye igihugu mu kaga cyambura umuryango wawe utamukaga sivyo niyo sense no kujare yo mushi yo kuvuga ati njewe sishobora kugira iki kumugirira nabi ahubwo reka kugira ngo ni emusi wanje ndayikontrole neza twakundi ngitora kamari yapo kubera urukundo oya kujyana we bakijuju gusumva ibindi bijuju byose c'est ça ari wewe exagere cyane oya siko exagere kandi si nawe niba ego sipoza gutera inyuma ya kamera ico usuppose kuri muri ego vyabaye nyene ni action nivyo vyabaye nawe reka nifata nifashe nkuko nifashe nkuko nkamuha amafaranga kayatora aje kuyakamwe akayatora hoho ntazo wari kijuju gazo wari indere no kuvuga honyene abari ryo manaranga ari umwanda avuga ati arayampaye amahera arayazi nyuma akayatora saza n'abantu bakora nk'ivyo ntibaba ari ubwa mbere ntibari n'ubwa mbere umva yewe yibasha sugugu gusa abari gopo man ashobora kuvuga ati tuyamenda yaje he kumva ngaho nakintu nzi ko muzomufasha oya ahubwo nibwo acyakabira azashaka kundi mugore wavuze ko wo bigenza gute wewe je no kuvuga bimaze kuba ikintu basi ikintu cambere cokora cambere no mureka kagenda umugabo no mureka kagenda umugore agacaguma umugore ashobora gusiga tukasigara kuko erega umugore n'undi reka ndakubwira erega urabaza ukara inyungu z'ibintu byose murashobora kumusabana sibyo murashobora kumusabana mwabyaranye n'umugore kandi malgré que abakoze ivyo hari usanga wanashaka ari isanganya bikamugwa wow ari vraiment romantique reka ndakubwira hari usanga byamuguye rero bimaze kumugwa ko solution ya mbere si urashobora kumwirukana wanashaka ngo bigakunda ugasanga babana nabo bari bamukeneye baguye mu mpore sivyo iyo rene decision ubanza kwiga ko si ikintu ucuvuga ngo ubwo nyene muco ukora mugabo kugira wirinde ingorane wewe kubera ntimuba musanganye urashobora kumubwira ati urashobora kumureka agenda kwanza sinawo murungika maze kubafata wowe arenza aronka akazi yo gusohoka ariruka cyayiruka umugore murashobora gusigana neza erega arashobora no kubikora afite impamvu bazi ko bishobora gushika avuga ati l'homme là ya forchede cyangwa se nka boss wo ku kazi donc Olivier sinatahuye iyo hamwe umugore yamusigurira neza impamvu byabaye il peut pardonner contrairement à toi ariko aba yakoze ikosa ikosa mugabo ntawe udakosha siko gusa amakosa aratandukanye no gusa kuzima wabyemeye ko mubabarira kandi
navyo nyine imbabazi ni jewe imbabazi ziwanje nizo kumureka akagenda iyo yaje apa ntazi nawe nakuti kuko ibaze twese turabana info muzoba mujyana nawe mwamujyana ukibuka yuko umugore muri kumwe yajyamanye n'undi mugabo mumaze kugira mariage sivyo yabikoze muri kumwe nawe we navyo ukora none we navyo ukora mu agize mariage wabikora navyo nokora ivyoshika kuko nawe navyo ukora jewe nawe tuba turayigira najambo nawe banyumvako navyo nokora we naho muba mutarayigira navyo ukora reka mbaze gatoya nawe tuba twitunga bavuga ati reka mbaze gatoya umuntu mubatse muri ko murasezerana avuga ati mubaye umwe sivyo none uri umugabo ugenda gucamwa umugore wawe none reka mubaze none le monde aujourd'hui ici ariko muzobana mu mahirwe bavuze mubaze gatoya mwubatse imbere ya padiri nahiyi avuga ati mubaye umwe sivyo nane kugiye kuwundi mugore wundi muntu mubaye bangana ugiye kuba batatu nayo mvyo nebe kimubigira kandi mubizi murabigira kandi mubizi nishiko kirambabaza ku mutima niko sariba abagore bako bariko kandi bazi yuko biriho no abagore n'abagabo ntibabigira cyane Lucy swat oya no muto ntiyari deba yacu izogaruka kindi gihe wewe wavuze ko umugabo uwo mureka akagenda umugabo mureka akagenda hama umugore mugasigara muravugana lui yavuze ko yoreka icyo yokora ubwa mbere ahubwo yobanza kwirukana umugore yobanza kwirukana umugore then umugabo wewe ubwo yavuze ko sigarara felicita umugabo mu nyuma ayi yose nama aviya bari babiri sinababeshe ese nuko nyene je nabwiye umukobwa je ne fais qu'écouter nta kindi kintu bakunze banje nebye nyine naguciriye muri mbanza ndakubaza nk'ubu wewe nk'ubu nawe bigushikiye nkaryamana n'undi mugabo sivyo umugabo wawe yashaka gufata nk'uwo mwanya nyene wewe uca uvyitwaramo gute heureusement ko bitoba byashitse bibaye moi urumva ni retrouve nsanga byabaye umugabo akamfata je pars immédiatement ntarindiriye no gusaba imbabazi ntarindiriye no kugira iki le malheur ni gihe nafise abana bato mbona mfise uburyo bwo kuzobatunga canke nkabagusaba wewe ukabampa nkabatwara kuko nibona kumbura kuko uko biri kose uri umugore ukacamo umugabo wawe mu nzu umugabo yubatse nakagaye kambere kabaho ona kurazije ko naho wongirira imbabazi ntofanda jembe ko mbabariye no niko umvishije ariko mvugira ibintu rero je nk'uwari madame wawe je pars immédiatement atari kinze gusabwa utanyirukanye nawe wombwira ati garuka no ati oya prime oya ariko atagufashe wabandanya navyo nokora Olivier ndakwisavye ntavyo nokora Olivier gato basi gato umvishije ko mvugira ibintu je nk'uwari madame wanje uramubona ari madame wanje mbwijwe nazaye nazo notanga ndiko ndaje kumwirukana wonye n'ikimufata je pars immédiatement wewe wavuze ko wamwirukana gusa lui ari gentleman yavuze ati noreka umugore wanje hari igihe usanga afise n'impamvu aba yabigize cyangwa asanga nta nuko ugeze wimvira no ku mwana nta nuko ugeze wimvira abana nshaje y'abo bana sivyo navyo ushobora kubera n'abagabo bareza abana bakabakuza biragoye cyane ariko uraba inyungu reka mubaze gatora ibigori bivuga ko bidashoboka sivyo ibigori bivuga ko bidashoboka this life no balance numva ari byinshi cyane none qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure uwe nawe nk'ubu ufatiki rero nafatiki vraiment numva biramira mu mutwe gusa ce que je sais nyino si turimwo abagabo barashamwe abagore barashamwe abagabo sinumva rero iyo ndo navyimbaje numva n'umutwe neza urumva je twa nahamagaye rero mwebwe abahungu ejo nzahamagara abakobwa nabo urumva kugira numve conclusion à tirer iyabo nayumvise niyo nayumvise then
dufatike Comme conclusion, en fait, on va iyo umugabo yo umugore bacana inyuma na avantage irimo nta nyungu irimo. Rero nkuko nayivuze ko mubatse mu mubaye umwe ntimuze kurondera wa gatatu. Essentiel no ko umugabo kwifata. Namba yafise yongiso comme conseil, ça c'est comme conseil. C'est ça. Umugore nawe nyamba afise yongiso akayireka. Bakabana ari babiri gusa. Hagiyemwo ugira gatatu no kuvuga barusambutse. Ntabwo ruba rukiri urugo. C'est ça. Ni babunge umwe wese abunge n'ivyo afise. Rega no kuvuga ivyo byose biterwa no kutabunga n'ivyo umuntu afise. Si ivyo vyonyene ni hamwe wumva umuntu afise imiduga nk'itanu ngo nifuza ngo akifuza ivy'undi muntu. Biza niyo sense yo kwifuza n'indi n'umugore wundi muntu. Entre-temps. I'm sorry, gatoya. Hari igihe umugore sinzi ingene kanjemo. Hari igihe umugore ashobora guca inyuma umugabo kwikibazo kiri ku mugabo. Dansoka. Nico gihe? Nico gihe? Nico gihe? Ico ni ikindi kiganiro. Ikindi gasha aha nizohera ndakuranya. Kuko Ubise. reka uzi. Deja shikabu. Nijana ariko ndakubwira. Ivyo banza kwiyumvira sisa. Nijana ariko ndakubwira. Si ngombwa ngo decision nyuma ngo arakumerukana umugore direct. Nakubwiye ati Okay. afise ari impamvu usanga c'est ça, niyo mpamvu nakubwiye ati umugabo d'abord yego ubanza ukagira kuko wewe ingorane mamutanye na madame wawe ni wewe mubamuziza hagati yawe. Umugabo arabanza akagenda sivyo? Mwebwe mugaca musigara muravugana n'umugore. None wabikoze kubera iki? Urumva? Nkuyiriza. Ashobora kubesha. Ashobora kubesha sisa. Ivyo ashobora kubesha. Akakubesha. Wewe umugabo urashobora kubizi kavuga ati yenda azi nyene kuntu bigenda. Rero decision ifatira ngaho nyene. Wewe murumvikana mukavugana. Arashobora kuno munsi yaraye ubusa, yiri ubusa. Abana bashonje. Akaba yarose uwo mugabo amuhasi uwo munsi. Biragora kwihangana ibintu byose bijya mu kwihangana. Tegerezwa kumutahura buke mweri. Ako gusa ivuza buke kumutahura buke biragoye. Reka misi yose yabo. Ariko sijyo kosa ryo haba kugira ngo abikemure. Umugabo utegereza si nashatse kuko uramutahura sivyo? Ukamwumviriza nkuko nawe yamutahura sivyo? Nkuko nawe yagutahura. Ukumvikana. Ntabwo usanga mugeze kuri solution yo kumuntu kuma. Bien sûr. Biragoye. Biragoye ariko buke murumvikana ni hano bwati gabanyisha hanyuma muvugane mumvikana. Nije nakubwiye. Voilà. Mugira kantu mbwiye rero abakunzi ba Tarsis Ministry TV kanyuma. Urumva peut-être ko umugore mu kubikora ataba ari mwikosa canke umugabo mu kubikora ataba ari mwikosa. Donc de conclure gute? Comme conclusion dufate ko igikuru sigucana inyuma sivyo bimara les problèmes amufise mu rugo. Nimba ari ingorane umugabo afise azivugana n'umugabo hama batore solution. Urumva hako mucana inyuma habo umufuma mutandukana sivyo? Hako mucana inyuma umufuma mu divorce. Muravyemeye ivyo? Mwese akasha kurondera aho ubona bimeze. Aha yumva ari satisfait. Mukabwizanya ukuri hakiri. Ego iyo niyo solution. Donc pour conclure kuri question n'abajije pour lui yavuze ati umugabo no mureka kagenda hanyuma umugore tukasigara turaganira akambira problem ahisi ari kibazo cyo guresolve turi babiri tukagitorera inyishu. Et lui yavuze ati umugore no mwirukana c'est ça hanyuma umugabo amufelicite. Bakunzi ba Tarsis Ministry TV umwe ukavyumva agende muri commentaire atubwire uko avyumva. Then bakunzi ndabashimiye cyane batumire beza. Mwakoze gose. Abakunzi ba Tarsis Ministry TV nizere ko twabanye neza mu kiganiro kandi mwaryohewe kuko mwe muryohewe natwe turyohewe kandi dukora byose tubikora kugira namwe muryoherwe. Mubandanye mudukurikira rero mugire subscribe, like, comment and share kugira mubandanye mubona ibiganiro byacu.
turabakunda cyane